hanyuma ibindi biharuro twari dufise vyerekana yuko ku bice 93 kwijana vy'abajene b'abarundi baheze amashure yisumbuye na kaminuza bamara imyaka 5 batararonka akazi ka mbere. Bisigura ko ku banyeshure 100 bahejeje amashure abanyeshure 7 bonyene nibo baronka akazi. Kuko urumva uje ndakubwiye nti wewe je te retiens kugira ngo ube umuntu uzenye mu responsable wa communication. Wize communication kuri université mugabo uzo kuba mu responsable wa communication. Mugabo ntuzi ingene batwita. Ntuzi ingene bandika basnap. Ntuzi ingene baja kuri Instagram. Nani byo wigeze wumva. Ntuzi ingene bagira marketing digital. Ntuzi ingene bafata ama image ingene batita ama image. None iyo communication yakwira ni yahe? Je ndibuka kuri Université y'u Burundi naragiye. Ndiko ndasigura umujene umwe arambaza ati none iyo payeje uri kuravuga mwe muri ko mudutuma ko tugenda gucreate ubuzi bwacu yego ati none iyo payeje wowe ukoramwo ni wayikreye oyaye yabaye kreye n'abandi baraguhamagara urazi bakora kubera iki none wumva ko twebwe wowe ivyo vyakunaniye twebwe turi capable kubikora wrong wonda ati ko wumva muri entrepreneuria ariho uburundi n'abarundi bazibukiriye twe turemeye ayo mamiliyari yose muvuga mufise turayabahebeye nimuve muri ubwo buzi murimwo twe tubutore hanyuma namwe mugende mukora iyo entrepreneuria nimwe mushaka tuzobahebera n'amezi 2 y'umushahara kugira mongereze mutahe challenge ya kabiri yari yo gusigurira abajene b'abarundi yuko payeje atari CNDD-FDD ko payeje kuko umva bavuga bati muri payeje utari imbonera kure nta finance mushobora kuharonka or twebwe la mission twari dufise yari yo kugerageza ko payeje iba le terreau de naissance d'une nouvelle génération y'abajene b'abarundi kandi nagira mbonereho nakajyo kubwira umujene wari wese ariko aratwumvira amafaranga yo muri payeje ushatse ufise umugambi ukabushaka gukora urazi yatore uyakoresha hanyuma yasubize kugira ahabwa abandi niyo ufise intention yo kuza kuyatora ngo uce uyakoresha ibyo ushaka cyangwa uce uhunga aho usizoja urafise umuryango durifase urafise umuryango n'amafaranga y'igihugu si amafaranga y'umuntu kujya ugenda ukajya amafaranga y'umuntu ugaca utemaguza ukagenda utuja mu butungane aya n'amafaranga ya leta atorwa n'ushaka gukora ukaba ufise umugambi uvuga uti jewe uyu mugambi ndawufise nshaka amafaranga gukoresha hanyuma ugacuraba ugasanga muhira iwanyu abavyeyi n'abagenzi nta mutaye bari bukugurane ingo muri payeje irepresenta leta mvyeyi leta nkozi baguhe ingurane uyikoreshe hanyuma uyigarukane niba buri animé par mauvais esprit ivuga ngo byose ni bya leta no kujya uzogiranira ikibazo ubu hariho bamwe usanga twagiranira ibibazo ugasanga babanje kugenda kumubika quelque part bamaze gufungwa kuri ivyo bintu nyene bya payeje kwera kurya amafaranga ya payeje bien sûr ndabaramukije mwebwe mwese bakunze bisamirizi Irebe FM ndabaramukije namwe mwese muko muradukurikirana kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM akaba ari wese 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com ndongera ndabaha ikaze no mukino kiganiro kuri micro no muri kumwe na Beni ku majwi n'amasanamu ni MC Blizo hama umutumiro wacu witeka ni Desire Manirakiza asanzwe ari coordinateur wa payeje uno munsi rero twatewe iteka nakunze kuboneka cyane kuvuga ubimenyesha makuru bigiye bitandukanye ariko kubw'umwanya uno munsi rero bashoboye gutega iryo teka yashoboye kuduha kanya reka kumbure si ndabatwara umwanya reka ndamuhe umwanya abaramutse amahoro kuba mahoro cyane ndabaramukije mwese ego cyane ndazande buhoro ndabamukije mwebwe hamwe n'abakunzi ba radio Irebe FM kandi mwakoze cyane kutugendera ngaha kuyoca payeje ego mbega ku munsi kuri
nyakubahwa coordinateur uri kugenda gute? Umunsi uri kugenda neza, twe no munsi nta kintu gishasha nkuko babivuga. Twavyutse mu gatondo shika ngaha isaha 2, hanyuma nkuko mubibona mudusanze ngaha ku kivi. Ibikorwa biriko bigenda neza. Ego ibikorwa biriko bigenda neza cyane ko basanze kabisa muri ku kazi. Ego ni ikibazo kumbure tudatwaye umwanya munini, mbega paeje niki? Paeje ni umugambi w'igihugu ujejwe gufasha ugwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Iyo niryo zina rya paeje mu Kirundi, mugabo sino mu Gifaransa ni Programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Mbega paeje yaje gute? Paeje ni umugambi w'igihugu nkuko nabivuze, mugabo ni umugambi mu bisanzwe waje kubera ivyumviro vya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Agishika ku butegetsi yarabonye yuko mu Burundi kugira ngo kino gihugu gishobore gutera imbere, hanyuma abantu bose abarundi bose bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu, vyiza ari uguca no kugwaruka. Aha rero nagira ndabamenyesha yuko ibitandukanye n'ivyo abantu bakunda kwiyumvira, paeje ntiwabaye umugambi waje gutyo, waje ni umugambi waje ukurikira icyiyumviro gikomeye cyane. Ico cyiyumviro gishingiye ubwa mbere ku biharuro Uburundi bufise ku bijanye n'abantu. Mwarabibonye mu minsi heze, ikigo kijejwe guharura kugira amarusansuma carashize ahabona ivyo umuntu yo kwita amaresultat préliminaire yerekana yerekana abarundi uko bangana. Mwarabonye yuko bavuze yuko ku bice 82% vy'abarundi bafise munsi y'imyaka 40. Bisigura ko uhuye n'abarundi 100, abarundi 82 baba bafise munsi y'imyaka 40. Urumva n'abajene benshi n'abajene. Hanyuma rero aba bajene bari bugarijwe ico gihe n'ibibazo vyinshi. Ikibazo nyamukuru cyari ikibazo kijanye n'ubushomeri. Ibiharuro twari dufise ico gihe vyerekana yuko mu Burundi buzima uravye ku bajene bagiye ku ishure, vyerekana yuko twari dufise ibiharuro bingana abashomeri abajene b'abarundi bize batagira akazi bangana n'ibihe bababa ibihumbi 400. 400,000 diplômés sans emploi. Muri ico gihe nyene le ministère de la fonction publique yari yaharuye abakozi ifise. Twari dufise abakozi bangana n'ibihumbi 120. 120,000 fonctionnaires. 120,000. No kuvuga ko abize batagira akazi basumba incuro zitatu abakora ubu. Bisigura ko nubwo leta y'u Burundi yari gufata ingingo yo kwirukana abize abakozi bose kugira ngo irecrute bashasha, ihakazi bashasha, urumva ko twari kumwa dufise turi ibihumbi 300 vy'abize batagira akazi. Hanyuma ibindi baro twari dufise vyerekana yuko ku bice 93% vy'abajene b'abarundi baheza amashure yisumbuye na kaminuza bamara imyaka 5 batararonka akazi ka mbere. Bisigura ko ku banyeshure 100 bahejeje amashure, abanyeshure 7 bonyene nibo baronka akazi muri leta. Kubera iki? Kubera bimwe navuga. Mugabo ikibazo mushobora guca mwiyumvira mwibaza, ushaka kubaza muti none vyagenze gute kugira twisange muri ibi bintu aho abize ndwi bonyene ari bo baronka akazi. Gute twashitse ngaho gute? Kugira ubimenye ushusubira inyuma mu 1993 ushika mu 1993 Uburundi bwari bufise kaminuza imwe yonyene. Burundi bwose kaminuza imwe. Hanyuma ku banyeshure bose biyandikishije mu wa mbere w'amashure y'intango 10% nibo batora konkuru yo kuja muri lycée. Abanyeshure bose biyandikije mu Burundi 10% nibo batora konkuru kugira 10% nibo baja muri lycée. Kuri aba 10% bagiye muri lycée 1% niyo yaba umuroge kuri Université y'u Burundi. Baronka ikibanza muri Université y'u Burundi. Bisigura ko kuronkera akazi 1%
de 10% byari byoroshe mu 1993 dans les années 90 au niveau mondial harabayeho ico bise les OMD les objectifs du millénaire pour le développement bapoza bavuga bati désormais éducation c'est un droit pour tout le monde nta muntu arekuriwe kubuzwa kwiga ifo ko bose biga nico gihe rero haca habaho ico twita une démocratisation scolaire abantu bose abajene bose baca bakironka uruhusha rwo kubanza kwiga amashuri acaragwira niho haca hatangura ama collège communaux hamwe n'ama université privée uno munsi mu Burundi dufise autour de 60 universités ziforma ama université n'ama structure d'enseignement supérieur umva hiyongeye ko 59 au moins ivyo biharuro ndiko ndavuga ni biharuro bikenerwa gushirwa a jour kuko ziguma zivuka misi yose umva hariyo n'izindi peut-être hariyo n'izindi izi zose chaque année zirunda abajene ku isoko y'akazi aho rero biza kugoranira nuko au moment où hariko haba iyo ouverture scolaire et la libéralisation académique yatuma abajene benshi baronka accès ku ishure muri domaine de l'économie ntibyagenze nk'uko ntitwabonye amahinguriro menshi avuka kugira ngo aze gutora bamwe muri aba bahejeje amashuri twagumye rero twigisha mugabo twigisha abo ataho baja bisigura ko ikibazo dufise rero uno munsi bijanye n'ubushomeri si ikibazo kibaye créé uno munsi umva cyavuye kuva kera ikibazo cyavuye kuva kera kuva iyo désarticulation ibaye muri 1993 ubona ko ubundi bwaci buja mu ntambara urumva igihugu kiri mu ntambara les priorités zica zihinduka zibandanya ziba zazindi zuku develop bisigura rero urumva yuko ikintu gifise des racines lointaines bavyumva nashatse kukivuga kugira ngo abantu bumve igituma twiretrouviye muri no situation aho abizi benshi batagira akazi hanyuma ikindi naco nuko le monde académique mu Burundi ntiyigeze iba à l'écoute du monde professionnel. Le monde académique ni ukuvuga académiquement mu Burundi twagumye duforma abantu abajene pour les métiers d'hier kubw'akazi kenshi kubuzi bwaheze ya bwa kera ni ukuvuga wewe bakaguha formation y'uno munsi muri 2025 uri sanse kugenda gukora ariko akazi bariko baraguhera formation katakibaho umva wasanga umuntu ariko ariga ibintu bitakibaho ibintu bitagikeneye ku isoko urabona nk'ubu umuntu akwigishije aguhaye information muri domaine ya communication ntakwigishe la communication digitale ariyo dukoresha ubu none wovuga ngo yize gu communication imeze gute twisanze rero muri ivyo aho on continue à former des jeunes d'aujourd'hui pour les métiers d'hier abo bajene rero bashitse kuri marché de l'emploi bagaca baba perdu bakabura ivyo bakora kuko urumva ugenda kugira nti wewe je te retiens kugira ngo ube umuntu uzenye mu responsable wa communication wize communication kuri université mugabo uzo kuba mu responsable wa communication mugabo ntuzi ingene batwita ntuzi ingene bandika basnap ntuzi ingene baja kuri Instagram nta n'icyo wigeze wumva ntuzi ingene bagira marketing digital ntuzi ingene bafata ama image ingene batrita ama image none iyo communication yakwira ni yahe kuko ninda cyumviriza amaradio n'abantu bakiyumvira urumva ama journaux n'abantu bakibasoma byose bica kunuze la rédaction des petits cours de court message zigaze kunuze nyezo kuri ku ma réseaux sociaux nizo zipasugo naha rero hatumye twirotuva muri situation rero son excellence le président de la république amaze gufata gushika kurongora igihugu cy'u Burundi asanga iyo situation imeze uko imeze gutyo rero ifu yuko umuntu arefreshisa ingene ashobora gukemura ico kibazo uko dushaka kuvuga ko uje gutwara Burundi Uburundi bugizwe n'abantu 800 oya Uburundi bugizwe ku rwego ku rugero rwa 82% ari abajene
muri projet de société yiwawe ntushiremo ikintu kijana n'abajene kuko finalement none aba bandi ko representa 18% wumva bangana iki abajene ni 82%. Umva igihugu kigizwe n'abajene utwara normalement utegeza gutwarira aba bantu kabisa kuko nibo benshi ego kandi nibo bafise inguvu kandi nibo bafise kazoza nibo bazobandanye bubakiye muzi ico gihugu urumva naha rero baci bavuga ati iki kibazo kijanye n'ubushomeri bwabo bw'urwaruka tugitorera inyishu gute kuko aba bantu kuntu bangana uko batarose ivyo bakora ngo baparticipe muri development du pays igihugu kibandanye gitera inyuma kandi n'abazoyaronka amafaranga ntibazoyabajyana kabisa birumvikana 82% bashavuriye rimwe wowe ukigenza gute gashaka bagacagari kandi 82% bashize amaboko amwe bati tugira dukora ivyo bigenda gute cyagitera imbere voilà naha rero havuye la réflexion ijanye no gucreya paeje kuko byari gushoboka yuko bavuga bati reka amafaranga tuyashire ahubwo mu gucreya ubuzi muri fonction publique nagira ndababwire yuko kwisi nzima nta hantu na hamwe fonction publique iteza imbere igihugu nta hantu na hamwe ibikunda fonction publique ijejwe gutanga ama service fasha ntijejwe ku develop igihugu nico gituma ubona muri kira une consultation muri kira hospital une consultation c'est autour de 25 000 consultation spécialisée la même consultation muri Rwakarede iza kuruvena peut-être kuri 5 000 différence ya 20 000 c'est beaucoup urumva ko ça peut être ça urashobora vérifier urumva ko uravye rero muri kira ama prestation aza kuba de meilleure qualité gusumba ama prestation ari muri fonction publique ari muri service public kubera ko les équipements de travail le plateau technique iza kuba meilleur gusumba mugabo urumva no kubera ko kugira ngo wewe utange 25 000 nuko uburi siri yuko iyo service baza kuguha ari yakari baraza kuyicomplete bisigura rero yuko nta hantu na hamwe fonction publique fonction publique ishobora guteza imbere ce sont les privés qui développent le pays aba mubona ba Elon Musk abakiriya ma Facebook n'ibiki byose nabikorera utwabo leta ikikora irafasha mu kuregira abo bantu kugira ngo bashobore gukora utwabo mu mutekano ntangere iraborohereza rero urumva hariho option zibiri hari option ya mbere soit turongereza au niveau du gouvernement barongereza ubuzi bwinshi muri leta tutansasha yuko nubwo bokongereza ubuzi bwinshi muri leta ikibazo ntikiza gukemuka mugabo canke ba permettre yuko secteur privé iduga iyo secteur privé nayo abayigize benshi ni babajene option ya cibaho ni option yo kugira bati reka dufashe ko secteur privé yoduga duhe imitahe yibanze urugwaruka kugira ngo rushobore gukora maze ejo bwo nyine urwabo ruze ruhakazi abandi murabibona daba Irebe FM ego cemura aba bantu Irebe FM ihakazi ni benshi ego none si mu privé ego ni mu privé ego bisigura ko rero umultiplier ama structure nka Irebe FM n'ayandi uza kwiroturuva ca kibazo cy'ubushomeri kiriko kiragabanuka kubera ko leta ntishobora kubikora yonyene ntivyigeze bibaho ku isi nzima ntaho leta yakoze ivyo n'aba privé batanga ubuzi murumva rero iyo payije yajiva muri iyo reflexion ije rero gufasha leta kugira ngo ishobore gutorera inyishu ikibazo kijanye no kwitunganiriza ubutunzi n'akazi kugwaruka cyane cyane no kuduza iyo secteur privé batubariye ego nuba neza cyane bariko baradukurikirana ndazi muca muvyumva neza yuko ihangiro rya paeje ari ryiza na cyane mu iterambere ry'igihugu ego nikibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega mugitangura ego harabamo uvuga udu challenge uvuga intambamyi ntizibura ati mbega byagenze gute mugitangura byari bimeze gute rero nabwire yuko bitari byoroshe na buhoro byari byoroshe kubera ko urumva Uburundi ni igihugu umuntu yovuga yuko entrepreneuriat ari ikintu gishasha cyane
ni ikintu gishasha cyane kubera ko kuva kera abantu biga kugira baronswe akazi cyangwa baronka akazi muri leta. Abikorera utwabo les hommes d'affaires baba ari abantu batashoboye kubandanya amashuri canke bagize ibibazo. L'entrepreneuriat rero yari icyo no kwita une zone de relégation. Niho haja abantu bari les ratés sociaux, niyo baja kwikorera utwabo. Hanyuma ubudandaji surtout bwabaye associé à une communauté, abaswahili. Or kuba umuswahili umuntu uvuye mu Burundi ntivyari binabonekana neza. Hanyuma abarundi bonyene ubwabo ntibigeze baronka icyo umuntu yokwita le modèle. Le modèle ni kuba l'homme d'affaires, l'entrepreneur ntiyigeze aba le modèle abantu bakurikirana mu Burundi. Le modèle mu Burundi yari umwigisha, akaba umuganga, akaba umusoda, akaba peut-être n'umujuge, nubwo abajuge batari benshi. Mugabo principalement le modèle abantu bakurikira ugiye mu ruguru kabazi uti wowe ejo wumva ushaka kuba kubiki, bakubwira ati nshaka kuba umwigisha, nshaka kuba umuganga cyangwa nshaka kuba umusoda. Nta muntu umwe yakubwira ati je nshaka kuza mu monde d'affaires, kuko uwo monde d'affaires nta n'uwari bigire babona, nta n'icyo bari bazi. Urazi ko ba fonctionnaire bari bafise amakaye bagenda ku mubutike bagatora ibintu à la fin du mois bakariha. Kuronka kuba ufise signature cyari ikintu gitanga honneur muri societe. Kugira signature gusa, kurumva waragenda muri boutique ariyo yose ugasinya à la fin du mois ukariha. C'était le modèle. Hanyuma kuva muri 2000 quelque chose comme 2017-18 haratangura rero iyi vent ijyanye na entrepreneuriat. Bavuga bati ifo yuko bapromotinga entrepreneuriat. Harabanza aho harajaho bije mugabo kugira ngo icyo gufasha guharuka mugabo jusque là ça ne marche pas. Hanyuma rero son excellence aje ati reka ndabacadugira ntuzinyi ikoraniro rya mbere ryabereye hagiye Bujumbura kuri Cercle Critique. Avuga ati je nshaka kugwaruka muja muri domaine ya entrepreneuriat mube autonome financièrement. Umva rero byari byoroshe. Ingorane ya mbere twagize ni yo gukonvenka aba jeune yuko désormais soit uremera kuja muri entrepreneuriat canke uremera kuguma muhira mu bushomeri. Kuko ni waba wiyumvira yuko uzoronka akazi muri leta birashoboka, mugabo nakweretse ko les probabilités ni nke cyane kubera ni abize batagira akazi basumba 3 fois les capacités de l'État. Kwa ayo ma-emploi ari make hacabaho une bagarre. Urumva plus la ressource est rare, plus elle est contrôlée par les puissants. Hacaba intuzenye, hacaba induru hagati y'abantu, hacaba induru mugabo hacaba le contrôle. No kuvuga yuko ressource imaze ku bantu abafise ingufu ni bayitwara. Yego navyumva. Urumva rero gishaka ikibazo kukonvenka abo bajene yuko désormais bishoboka. Byari byoroshe. Je ndibuka kuri Université y'u Burundi naragiyeyo ndiko ndasigura umujene umwe arambaza ati none iyo payeje uri kuravuga mwe muri ko mudutuma ko tugenda gucreya ubuzi bwacu. Yego. Ati none iyo payeje wowe ukoramwo ni wayicreye? Oyaye. Yabaye creye n'abandi baraguhamagara uraza ugakora. Kubera iki none wumva ko twebwe wowe ivyo vyakunaniye twebwe turi capable kubikora? Uwundi ati ko wumva muri entrepreneuriat ariho Uburundi n'abarundi bazibukirira. Twe turemeye ayo mamiliyari yose muvuga mufise turayabahebeye. Nimuve muri ubwo buzi murimwo twe tubutore.
hanyuma namwe mugende mukora iyo entrepreneur nimwaba mushaka tuzobahebera n'amezi 2 y'umushahara kugira mwongereze umutahe kubera ntivyumvikana ukuntu muza kuvuga ibintu bya entrepreneuria mwebwe ubwanyu byarabananiye umva icyo cyari kibazo gikomeye kandi urumva le jeune il avait raison ego byari byumvikana jewe sije na créer payeje ndayikoramo kandi ndahemberwamo mu nyuma wowe gacugenda ukabwira wa mujene uti wowe ahubwo genda ukore akazi kawe yaba jeune avuga bati hariho un complot social yaba abantu bakuze bashaka kudufata nk'ibirofa kugira ngo babandanye birira amafaranga niko bavuga babandanye birira amafaranga niko bavuga baduhenda urumva ngaha jewe ncangerageza kwirabora une communication nga une communication atari une communication mensongère nga une communication assise sur les faits je ndakwerekana okay dufise ngaha ibiharuro dufise autour de 400,000 diplômés sans armes chaque année hari abandi biyongerako ku mwaka hari abandi ku mwaka hari abandi b'ibihumbi biyongerako hari n'abaza bava hanze biyongerako hari n'abaza bava mu makambi de réfugiés hanze bize baza biyongerako bava mu bindi bihugu baza chaque année hari abandi biyongerako mugabo akote dufise ibibanza ibihumbi 120 muri fonction publique bisigura ko leta nta capacité ifise ko bakazi mwese ivyo ushaka turavyumva cyangwa ntuvyumve urumva mugabo nukuri rero bisigura iki ko jewe nshobora kuba nararonse akazi ntibisigura ko wowe uzokaronka nomba yuko hariho indiscrimination mugabo kubera ko bitagikunda en fonction des circonstances utavyumvise tugenda urabe muri famille yiwawe ubaze papa wawe nyamuga ifise grand-père wawe ubaze grand-père wawe niyaba yarakoye niyaba yarubatse inzu wenyine ubwiwe araza kubwira yuko a son époque umuhungu akwije imyaka 18 si yaca mwubakira inzu akanamuronderera umugore akamukwera akamuzanira umugore muhira cyane go eske niko bimeze uko oya uno munsi utaronse amafaranga wonye utayirondereye wogenda gushavurira papa wawe ngo ntiyagiye gukwera abo udaparvenye kuronka amafaranga yo kwikwera ni batwenga ego ni uri kirofu ego c'est exactement la même chose no muri domaine ya développement ni vya bindi kumure twakuze twumva ngo kera ngo kuri ETS wejeje ishure wasanga ari ama societe ari hajye kugira turi wa mbere no wa kabiri none biracabaho oya twakuze twumva bitwarira uko nyene kandi byari ivyo yego byari ivyo kubera kurumva bashika kuri ETS c'était 1%. Vya bica gitigiro watuba bica gitigiro navuga umva abaheza bari bake abaheza bari bake ababakeneye nari benshi kandi uyibuke yuko il y avait également aussi plusieurs structures de production à l'époque ego izo za Kotebu izo za Kojerko izo za Verundi izo za Ndizaite izo zo zakizikeneye abatekinisiens ego entre temps à cause de la guerre n'amapingora twagiye turaronka la grande partie de ma structure yaragiye mu bibanza urumva la capacité d'accueil ntiyaduze proportionnellement au nombre y'aba jeunes bava mu makaminuza atandukanye dushaka tuja rero muri domaine muri des articulations bijanye nuko l'offre et la demande ntiziba zikiririye ziba zamaze kuja muri ntuze muri distorsion voilà cyumvikana donc umujene rero urumva rero abajene cyo kugira umuconvaincre rero kugira umuconvaincre ko ibyo bintu avyumva kandi ukamubwira uti ushatse uravyumva erega si kugwana ni wewe mahitamo yawe utavyumvise nta kibazo abayafise abaparvenye kuyaronka amafaranga kugira abayaguhe so tuzobanza kubakubita hari gihe uzosanga bakurushije inguvu umva bikaba bya bindi ko habonetse leta mvyeyi leta nkozi ivuze iti ni waba ufise umugambi ushaka gukora reka ndagufashe uwushire mu ngiro kubera iki wumva yuko ari ububeshi gira uwo mugambi uwushire mu ngiro kuko ngaba bashoboye kubikora aho bageze iyo ari challenge ya mbere challenge ya kabiri yari yo gusigurira abajene b'abarundi yuko payeje atari CNDD-FDD ko payeje kuko umva bavuga bati muri payeje utari imbonera kure nta finance mushobora kuharonka
or twebwe la mission twari dufise yari yo kugerageza ko payeje iba le terreau de naissance d'une nouvelle génération y'abajene b'abarundi. Une génération ata discrimination nimwe ikora, une génération ikora ibishoboka byose kugira ngo umujene wari we wese afise impano ashobore kuba yishwaho niyo mpano yiwe. Iki cyari kigoye kubera ko les Burundais souffrent d'un traumatisme historique. Le traumatisme historique wumva iririye kumanuze kuma violence politique kwagiye turabamwo n'ama discrimination politique également à la fois politique ethnique kwagiye turabamwo. Nta mpamvu rero ikije muri 2021 coza gitandukanye n'ivyari bihari kuva muri 1962 kuva Burundi bucikukira. Abajene bavuga ati c'est exactement la même chose. Vya bindi nyene abazoyaronka narasoma ku ma réseaux sociaux aho ati nimwihorere abazoyaronka izo commentaires zaragizwe cyane bati abazoyaronka baramaze gufatwa barazwi bazohabwa ayo mahera barazwi nanze nyihari. Je nateza gukonvenka abantu kugira ndabakonvenke nimwe navuga ce n'est pas seulement par la bouche, c'est par les faits. On a donc mis en place une plateforme de dépôt. Donc jewe kugira ngo bikunde il fallait yo kulimita au maximum le contact shora kugiranira n'abantu bazanye ama projet. Jewe sindakuzi sinzi izina ryawe sinzi umugambi wawe sinzi yuva sinzi umugambi urimo sinzi n'ubwo kuvamo. Ishiraho en place une plateforme dématérialisée kugira ngo uwari wese umujene wese sans exception afise umugambi adepose umugambi wiwe en ligne hanyuma umugambi wiwe en ligne wigwe utowe abariho tugira iyo contact physique mukabonana mugabo avaye ko umugambi wa utogwa je ne veux de contact avec personne. Cyari rwari urugamba cyo dushiraho rero ijya plateforme ya dépôt y'amadossier en ligne. Jewe ijya plateforme yafashe ibintu bibiri. D'abord yamfasha ko kwigisha abajene b'abarundi ko hariho ama opportunité en ligne, kuko urumva abajene b'abarundi baguma bibaza ngo en ligne mu kintu kiyakorerwa gusa ngo ni Facebook ngo na WhatsApp ngo nibiki nibiki. Amabourse menshi ku bantu bari kwishure aca en ligne. Hanyuma kugira ace en ligne hariho des processus za candidature kandi hariho ingene wuzuza dossier ingene ugira gute ivyo abenshi wasanga batabizi. Kwero urumva pour la petite histoire moi je suis enseignant. Narapartage kenshi ama appel à candidature pour des bourses. Nkabona ko abajene b'abarundi bibananira mu gukandidata postula. Donc iyo plateforme kwishiraho nkuko ya permeta évidemment gusocialiser abajene b'abarundi kuri iyo opportunité en ligne. Kumenyera gukoresha urwo rubuga. Kumenya gukoresha urwo rubuga. Icya kabiri ya permeta yuko ngerageza kwevita iyo soupçon yuko le payeje no ikorera gusa imbonera kure ko abantu babona yuko atari ivyo ko wari we wese adeposa dossier. Nico gituma kugeza n'ubu iyo habonetse critique ivuga ngo abaronswe amafaranga barazwe. Umuntu ndamubaza nti jewe nshaka nta muntu nshaka jewe kwambikira ibanga zana directement projet ni waba waradepoje projet yiwawe bakayanka bakakubwira ko bayanse kubera ko utari mu mugambo cyangwa utari mu bwoko cyangwa utari utabasabye amafaranga kanaka bizane ngaha na ivyo vyuko ngo urumva ngo bavuze ngo utari umuntu utavuze gute ngo uronka ikintu kimwe no sasa ni yara marimere rwa rusaku nyene rw'abarundi urumva iyo yari defi ya kabiri twagize kandi yari ikomeye. Defi ya gatatu tumaze gutangura yari kuronka amalieu d'approvisionnement en semences aho dukura imbuto zabizi ibitungwa canke iz'ibiterwa. No kuvuga ngaha mu Burundi uravye neza biro trouvier twari dufise umugambi w'ingurube wo korora ingurube dukeneye ibibuguru 3640 mu Burundi bwose. Mugabo twaparvene kuronka ibibuguru
1,200 gusa mu 3,300 mwari mukeneye uca murongo 1,000 1,100 kubera ko nta centre nécessaire zihari centre nécessaire no kuvuga iki kandi aho ni au niveau national effectivement centre nécessaire no kuvuga iki ni centre bagwirizamwo ibitungwa nico gituma kenshi ubona iyo hageze ku kera hageze ko tugura tu developa filière kanaka twarinda kuja kurondera aya masemanse hariya na hariya aha yari ntuze yari zari ku ngurube inkoko exactement la même chose urabona ijya nkoko y'ikirundi ijya nkoko kazi ise kaganda itamagi 30 ku mwaka 30 ku mwaka ijya igaca ibundikira 15 cyangwa 10 igaca iberura 7 muri ayo imiswi 5 muri iyo ikaribwa n'ibisiga agakura 2 izindi zikagwara no kuvuga ko avec ijya nkoko kazi isi ijya se kaganda ushaka kugaburira abarundi nyabazi nkoko ibikunda il faut contrôler l'élevage pour contrôler nukuronka aho ukura amagi les œufs fécondes udafise rero un centre nécessaire de poules pondeuses ou de poules de chair ushaka kudévelopper une filière or kugeza ubu amagi twayakura mu Bubirigi canke muri Hollande hageze ikibazo ca transport yamagapfira mu ndege donc nuvuga ko iyo filière ntushaka habaye rutare gusa cyangwa ukazana imiswi d'un jour iyo miswi d'un jour habaye rutare y'umunsi c'est fini bifuye ntushobora kudévelopper iyo filière iki naciye cyari kibazo inkwavu exactement c'était la même chose tu développer projet y'inkwavu ok c'est très bien none izo nkwavu tuzakorora tuzikurahe au niveau national hazihari ibigori ibiraya ibi byose urumva hari kibazo cha disponibilité des semences à la fois végétales et animales yabaye ingorane turiyaranja turagerageza kugira ibishoboka byose turaronka ayo masemansi y'ibiti hacaba ikibazo c'isoko bonne année 2022 twari dufise plus de 30 tonnes z'inyama z'inkoko 2022 bonane kandi tuzi ko abarundi kuri bonane bajya inkoko bajya inkoko turagira ntuzenye marketing ikomeye kugwego non c'était bonane 2023 turagira marketing ikomeye muribuka tugira ico batwise chicken paillage ko tworganije kuri mu Burundi bose muga abarundi en grande partie bararahira kuzijya inkoko imwe twayigurisha ikiro twayigurisha 12500 muri mutoyi c'était 21000 mwagusha 12500 muri mutoyi 21000 kuma commentaire en ligne abajene bakavuga ngo inkoko za paillage ngo zifise ngo amagufa nk'imisigati alors que baga préférer gufungura iziye ziva muri Chine zamaze plus de 6 mois mu bwato ziriko ziraza hagufungura izororewe directement ngaha mu Burundi kandi ziko mafaranga make donc ni ibibazo byinshi twagiye turagira navyo challenge zikomeye kabisa challenge zikomeye twagiye turagira nazo mugabo izi zose twaragerageje effectivement zikora ibibazo no kuvuga kuri iki kijanye na convaincre abajene abwira la stratégie qui a été développée haja twavuye je navuye nsubira kuri Université y'u Burundi kuri Université y'u Burundi twarasubiyeyo mu gukemura ivyo bibazo notamment ndabereka uko amafaranga nta oderagira murabona ubu abapoire bari muri projet bari muri coopérative twise Ingerebutsi maze cyo bakora bagira le cleaning professionnel le cleaning professionnel ni bajya bakora mu mabiro bakubura bijya mukuru w'igihugu yariko aravuga ati ngo ubunye ngo abapoire ngo basigaye bakubura bafise un salaire de 10 millions au mois bavyumva nibo bakora muri mabiro ya Berbe aya 10 millions sayo gufungura gusa arabapermeta kuziganya kugira bagure ama espace bamaze kugura ama parcelle abiri aya ma parcelle abiri rero barashobora kwiyubakiramwo une clinique cyangwa bakubaka un studio cyangwa bakubaka ikindi hanyuma rero bagaca bashiftinga bakava muri cleaning bakaja gukora ivyo bize umutaye wavuye he
wavuye mu byo bakoze cyane gose muri bwa buzi bavuga muri bwa buzi bahora banga ngo butubise dukabe kuko nk'ubu urumva bafise contrat ya 10 millions bo parve na kuronka contrat ya 15 millions cyo duhora amafaranga baronka le chiffre d'affaires par an ikibaha possibilité yo kuronka un crédit peut-être ya 1 milliard bafise un crédit ya 1 milliard bashaka kubaka une microfinance cyane bakubaka une clinique kandi iri moderne ko muri bo harimo aba médecins harimo aba économistes harimo de tout genre urumva abandi bapware bamaze kumenya yuko bamwe muri bo baronse marché ya 10 millions nasubiyeyo kugenda kubigisha uwo munsi inama yatangura 15h ihera 17h muga 21h la salle y'icumi ari cyo iyi ni gukura iyo challenge ijyanye no kumva ko ivyo tuko turavuga ari kubesha c'est pas un mensonge on invite les jeunes kubera ko en tant que aîné umuntu abazi la situation ukuntu imeze quelle que soit la volonté de l'état du Burundi uno munsi ushobora guha akazi abajene bose bazishura ntibikunda biragoye sivuga ko biguye ntibikunda il faut être catégorique autour de cela nta gihugu na kimwe kwisi kirigira kibikora yaba États-Unis yaba France yaba Rwanda yaba nta gihugu na kimwe kirigira giparvena guha akazi abajene bose bahije amashuri l'activité nyamize ya emploi ni activité nationale qui mobilise tout le monde pas uniquement l'État kugira ngo rero bose babe impliqué nuko habaho aba privé nabo nyene batanga leur contribution c'est ça urumva ico cyari kimwe ico cyari kivuye mu nzi kimwe cyanize cya sigurira yuko paeje atari CNDD ni imwe navuga dushira en place l'unité muzenye la plateforme de dépôt ukadepoza umugambi wawe atamuna kubajije ngo uva mu mugambi kanaka uko ni waza kunzanira uzavuga ngo jewe unakuravye nca ndagushira akuti Jesi shaka kukubona wowe genda ugira umugambi wawe utange aline uzoronka inyishu uronse inyishu bazogusigurira igituma bawufashe cyangwa batawufashe bawufashe uzocuza ngaha niyo waza ngaha bazokugirisha entretien kugira barabe réellement yuko wewe uri le concepteur du projet uko ari uco kuza akazana umugambi atari gwiwe babonye umugambi ari gwawe bazoguha amafaranga ugenda baje kugufinansa baza kugukurikirana kugira ko byose bikugena neza sans discrimination aucune nagira nakubwire yuko urashaka kugenda ugatembera ku marizo social tumaze turi do 4 turi kuri tele ni wasanga hariho abajene ntibashobora kubura ni wasanga hariho abajene 200 bariko baravuga ngo paeje ngo iha umugambi ngo ya financement ngo ibanje kubaza umugambwe ubwoko intara n'ibiki umuntu azakora kubesha kandi cyo gituma mvuga nti jewe wale wese uje hajya ku marizo social nyambwira nti jewe ndi ngaha iyo discrimination wowe uvuga ko wagiriwe yimbarire akere mama yabereye hanyuma ni wavuga ko wari watanze umugambi bakawanga ushaka tubitretere ngaha nyine ari zana proof kuko jewe ushaka kuvuga uti mvise umugambi ngo ukora amapine y'indege mu Burundi cyangwa mvise umugambi wo gukora ibitoro ngaha mu Burundi kubera tubikeneye mvise umugambi wo gukora ibitoro babura ibi bitoro uzobikora gute ntunyereke ingene uzokora ivyo bitoro hariho umujene yaje arambwira ati mvise umugambi wo gukora amavuta y'ibiyoba birakogwa oui c'est normal c'est même un bon projet bamaza OK c'est très bien umugambi uri très pertinent kugira ngo uronke iriciro rimwe ry'amavuta uzosya ibiyoba bingana gute ati nzosya ibiyoba ibiro 3 by'ibiyoba ikiro cy'ibiyoba kigwa ngahe kimwe à l'époque c'était 9000 no kuvuga le coût de production d'un litre pour la matière première ni 27000 urumva 27000 aho nugura matière première gusa turashamo électricité turashamo emballage turashamo travail nivyo tuzakuriha bisigura ko plus tard tuzakwiro trouva coût de production ya 1 litre d'huile iri kuri 40000 à l'époque iritiro rimwe ry'amavuta tugura ngaha i Burundi y'amakoto c'était 13000 ico gihe wowe nawe ukabushaka kuzigushira ku isoko 1 litre iri a 40000
kandi umva 40,000 coût de production ba ashaka kunguka ari guca yishira kuri 50,000 birakundije biragoye nani iyo projet wo yiha amafaranga biragoye cyane nicyo gituma mvuga ni urumva jewe tujana ko tukumvikana mbwira ko sone papa ikindi ko ndatahura umva muri payeje sinivyumvikana ngo tuva ngo hari uvuye ngo ndafise projet ndaje ego urayidepoje barayiga ko mwabitahuye barayiga bagati uki ibintu birakenewe ibintu bizokwinjiza bizoguteza imbere biteza imbere n'igihugu nuko niko bigenda ntuzohomba umutari uzoguhombana niko bigenda irumvikana rero urumva rero nk'ico ico cyuko umujene abajene bavuga ngo mutari imbonera kunandi ntaho uronka cyaturuye inyishu mu gushiraho iyo platform ya depot ali ntaho duhurira ikemiguwa hajyanye ntaho duhurira naho uhurira n'umuntu uze niyo hagira umuntu muri bajya ba analyst aguhamagara ati nashaka kubona ko ufise projet ari ufise projet muri payeje uwo munsi nyene ucurara ubishize ali nturindi ucubikobwo nyene shira kwa ligne cumwararaza wararaze niyo payeje nyene waza wakoze bidakorwa kugeza ubu ivyo bintu byaraturenyesha kabisa cyane nivyo kuronka amanuzenya amavuga imbuto twaje dutangura gufinansa abajene abagwiza mbuto twongera dufinansa n'amaprojet yo gushira ama centre naisseur ubu aho tugeze murabona aho twashizeho centre naisseur y'inkwavu mu Cibitoke ifise capacité de production yama la pro ibihumbi 8,400 tous les 2 mois 8,400 tous les 2 mois turashiraho centre naisseur y'ingurube mu Ingozi ubu turiko turashira en place un autre centre naisseur y'inkoko mu Cankuzo turiko turubaka uruganda rw'ivyo kurya imwaro hanyuma turiko kukijanye n'amasoko turiko turashiraho twarazanye amachambre froide uko yari yenye challenge nta chambre froide inkoko uzoroye wategereza kuzibaga ko ifo tu calculer wateza kuzibaga itariki 20 ukazibaga itariki 21 benefice yose wari kuronka kuri iyo periode ya élevage yose zijya mu munsi umwe ku munsi uyu bisiguriki ivyo zigaburira uwo munsi ko uzozibageze donc nukuvuga ko ura programme ukavuga uti izi nkoko zizobagwa itariki 19 ifo kuzibaga itariki umva ilo 19 tigizwa kuba iyo nyene ifo kuzibaga nije lo 20 oya none ugiye lo 20 kuteza kuzigaburira uwo munsi izizo kuzigaburira nene ntiza kuba muri ya benefice yawe cyane gose twacyo tuzibaga kugira tuzishire tuziconserve kugira uziconserve uzishira muri chambre froide nta chambre froide yari hari challenge chambre froide ubu tawaranze kuzistara ngaha n'amafimoire twarainstalle ubu turiko turashiraho muzero centre commercial izo kugurura d'ici le mois d'août hajya kuri palais des arts kugira ngo ikibazo c'isoko désormais urumva abarundi ugiye kumukoka umubwira ngo je ndafise iki acamva kuri cha fake ifa ko wenyene ava muhira agende kukirondera ku isoko ukimusangije muhira ukimusangije muhira acamo umengo harimo ikintu harimo amakenga ifa ko wenyene ava muhira agende kukironderera wegera akibonere kuri isoko kabisa naha rero ubu rero twacishije iyo centre commercial kugira désormais ama produit ya payeje azoba ari ahantu umuntu azoba yakeneye azogana kuyasanga cyane gose ego ndumva neza yuko mwaragwanya urugamba kabisa rutoroshe na cyane cyane nk'iki kintu ca bereri ca kabiri bisa no ko ari ibintu kabisa bitari vyoroshe cyane ariko nivyo mwakemuye ni ibibazo byari bihari ntabameze zari zihari zo mwakemuye ni ikibazo umuntu acibaza ati mbega nta zindi zuba zaraje mu nyuma atari zo nyuma mwarakemuye kumbure nazo ni mwarakemuye après ça bon urumva inyuma yizo ntambamyi zijanye no ku convaincre abajene harabaho ibindi bibazo notama nk'ikibazo twagize ikibazo c'amaprojet y'Ingozi y'aborozi b'ingurube mu Kayanza bagize ikibazo ziterwa n'ikiza ikiza kirazitera kuza kweri kirazitera kirazidesima hariho amakoperative wasanga mu mwaka umwe bari bamaze kugera ku ngurube 140 batanguza ingurube 200 iyo crise ikiraza zose irazirigita kubera usanga abajene kenshi urana ingurube ni ikintu kiri très sensible si n'ingurube gusa n'ibindi bikoko n'indi bitungwa burya uretse impene zitakunda gukarirwa n'intuze n'ingwa ibindi
ibitungwa byose byororerwa ahantu hugaye birakabirwa n'indwara. Umva ngaha rero iki kwari ukuca tugerageza gukorana n'ama structure habilité ngaha mu Burundi kugira dushobore kudisponibiliza ama antibiotiques en permanence. Ukurumva tant que dufite ayo antibiotiques nejo n'iyindi ma projet ashobora kugira ibibazo ugasanga byabibazo birasubiye kugaruka. Hari rero n'iyindi challenge ijanye n'amastage. Ukurumva payeje ntitanga gusa amafinancement. Kubera ko payeje turazi ko abajene bose badashobora kuba aba entrepreneur. Hariyo n'abajene rero duha amafinance amanuzenya ama stage. Ku mwaka turatanga ama stage igihumbi stage professionnel stage professionnel umuntu mukamwigisha umwuga agenda kwiga nk'umwe bwo no muri irebe dayere yarabimbwiye tuzobarungikira aba stagiaire bazoza kubafasha mu bigishe kugirisha amanuze byo ku radio ngene banima une émission ngene bafata amafoto ngene batreta ibinabiriye. L'enjeu ce n'est pas que bacu baronka akazi nécessaire muri irebe mugabo nuko ejo ashobora kuvuka yindi media ikabikeneye abajournaliste babandi baronka stage bakaba bafise une longueur d'avance par rapport à d'autres qui n'ont jamais fait stage professionnel. Donc jahabaye tugitangura 2022 iyo projet ya stage kuri projet ya stage twari dukeneye kurecruiter ama stagiaire ibihumbi 2000 kubera ko yari 2021 na 2022 zicanze acha deposa amadossier ibihumbi 24 za demande de stage 27000 ugacukuramwo 2000 umva abasigaye 25000 acavuga ati non c'est de l'arnaque abantu bariko batubesha none izo stage abantu bazironse ni bande kuko numva 27000 ukuyemo 2000 yakiragiye kuyemo kwe avyumva abasigaye 25000 bandi 25000 bashobora kuja ku marizo suje bavuga icyo kintu cyitwa payeje nababeshi pourtant wagerageje gutora de 2000 mugabo izi 25 zisigaye zitaronse ntushobora gutahura yuko habayeho une sélection normale kabisa ajaho ati no abantu nababeshi aha naho nyene kibaye gusubira gusigura kugira twerekane yuko twebwe les possibilités dufise nizi mugabo haca haba no kugerageza kurondera abandi ba partenaires mwarabonye resama twarasinye une convention na Bankobu baraduhera aba stage 20 ku banyeshuri babaye ba mbere ku ma université 10 yo mu Burundi. Bientôt tuzo CRDB nayo nyine twaraheje gusinya une convention kuri ico kintu kijanye n'ama stage n'ayandi ma domaine nabo nyine bazotangura kuduhera ama stage abandi ba jeune. L'enjeu rero nukugerageza kumvisha aya ma grande boîte yuko c'est important niba bashaka gufasha u Burundi yuko bafasha aussi aba jeune kugira ngo aba jeune babigisha akazi kuko urumva ejo CRDB raransa canke Bankobu canke Bije canke indi banke bakaransa appel à candidature kugira ngo abantu baze kudeposer amadossier kubera ko bazotanga akazi bagaca bashiramo akantu kajanye ngo il faut avoir l'expérience de combien d'années yego aba jeune nabo akabwira ati none iyo experience genzo yironka gute ntigeze nkora kubera muri pays turavuga tuti uko bigenda kose l'expérience c'est un meilleur moyen pour sélectionner abantu rero ko tubizi ko kandi tuzi ko atamuntu afise boîte yiwe yoha akazi umuntu atagira experience nico gituma twashize iyo programme kugira ngo ishobore gufasha ugwaruka rushaka kwiga akazi kuronka n'imiburiburi amezi 6 canke umwaka bariko barakora kugira ngo biyigishe bonyene ako kazi cyane gose. Donc nuko tugenda urumva ingorane ziravyuka izindi zikagira hanyuma urumva ikindi zaco twabonye hari abantu babwiye payeje bakubwira pati payeje impact yayo ntayo mbona urumva impact yayo ntayo mbona bati none yamaziki kuva imyaka ine bagomba bavuga ko ariko barakora muri ibyo bakoze nabyo tubona nivyo tuko turabona abwira nti ikibazo payeje igerageza gutorera inyishu nicavutse muri 2021 cavutse muri 1962 kuva 19 wanashaka tufate kuva 1993 ico kibazo ntigishobora guterwa inyishu mu myaka 3 ni processus igenda icyo impuze ya mbere twatanga gukora ni guhindura d'abord les mentalités byumviro il faut ko abajene bahindura ivyumviro
burya ama peuple la différence de développement entre ama peuple itena davantage kuri le mental. C'est le mental qui est à la base de tout. Si urashaka kuba ufise ibintu byose bibaho mugabo ata ufise une mentalité de sous-développement. Ufise une mentalité de sous-développement nawe ushika. Ico turagikura. Ubu abajene benshi barumva yuko c'est important yukorera ivyabo. Ego. Kandi ce n'est pas ega ntibirabesa. Ahubwo bitanga inuze. Urazi kubona wowe nk'ubu uri umujene ukabuzi yuko kubwi wawe hariho amafamiye amajana 5 abayeho kubwi wawe. Iyo c'est fierté cyane gose. Voilà. Ico ni kimwe. Ikindi tugerageza gukora nuko urumva uhaye financement abajene bagiye kurima ibiraya. Abarundi bahejeje kubijya vya biraya. Bo ntibabijya amazi 6 amezi. Babijya mu minsi mu ndwi bahejeje kubifungura kubigura. Ubabaje uti none impact ya payeje bahejeje kubifungura ntasubira kuyibona. Bahejeje kubifungura bavyaheze. Bo kuri bo bavyaheze. Twere ubu ico dushaka kugira no kugerageza gushiraho ama projet agahera. A long terme. Nico rero turiko turakora ubu nka challenge twagize yo guparvena kwereka abarundi l'impact du payeje. Kabisa. Igicapo kibagume mu mutwe. Ifo kigicapo kibaguma mu mutwe. Ico gicapo kugira kibagume mu mutwe nuko dushiraho ivyo twebwe twise les projets structurants hanyuma toute l'activité n'ama intervention ya payeje akaba articulé autour de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Anegos. Ibiro nivyo tugira dukora ubu. Ubwo n'urwo rugamba muri nuze niveau ya mbere y'imyaka 4 twarayihejeje. Niveau ya mbere y'imyaka 4. Ubu rero twarabonye aho ibibazo biri n'ibibazo bijanye no ko payeje kuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yabivuze yuko ashaka kugira payeje umugambi wamaho. Kugira ngo umugambi wameho nuko ivyo dukora byose tubikora sous forme de chaîne de valeur. Kabisa. Kuva ico gihe no kuvuga ko wewe niwagenda kurima ibigori uzobuzi ko hariko un point de chute aho bigurishiriza. Aba babiguze bazoba bazi ko baca babijana kubitransforma. Abaje kubitransforma bazoba bazi ko baca babijana muri centre commercial. Iyi chaîne de valeur kuva kuri semence ushaka kuba ari intete ushaka kubagura za ntete ushaka kuba transforma n'abaguru ifu y'ubuyi ifu yo gufungura n'abaza kugura ibyasigaye kugira tugende kubikoramo ivyo kurya by'inkoko. Aha izi ntuze ya machine de valeur yugaye c'est très facile. Cha duparvena no gutorera inyishu ikindi kibazo kijanye na remboursement. Uko niwashora ibigori ngaha kuri ya mafaranga baguha kugira ngo birime bazotwora ko une petite partie urumva kugira ngo urihe rya deni usubire ugende urimo ibindi usubire ushore ainsi de suite. Urugamba kabisa rutorosha ahubwo je no bakeza cyane. Merci beaucoup. Kabisa kweri numva yuko urugamba sigubu gusa watangwe kuva kera ariko muko muragerageza ivyo mushoboye kandi muko murabikora neza cyane. Ego ni ikibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega kuva mugitangura kugeranje kuri iyo myaka 4 mwatubariye ati mbega mumaze gukorana n'abajone bangana gute abamaze gukora ama projet bose muri rusanga ngana gute abamaze kuba réussi angana gute abo vyanse nabo bibice bigenda gute? Alors kuva tugitangura tumaze gufinansa nibaza ko murashobora kugenda kuri mugiye kuri nyamwaro nk'akanya muze kugenda kuri plateforme ya payeje payeje.bi muza guca muraba le payeje en chiffres. Le payeje en chiffres hariho ibiharuro vyayo ma projet yose. Nombre y'abajene tumaze guforma, nombre y'abajene tumaze gufinansa, nombre y'amastage tumaze gutanga, nombre y'abastagiaire baronse akazi, nombre y'abajene baronkejwe akazi biciye mu projet twafinanshije, nombre y'abajene twahaye imitahe nabo bashoboye kwironsa abo nyene ubuzi. Urumva hariho abaronkeje ubuzi abandi kora baronse financement muri payeje. Mugabo ubwabo bo nyene barironkeje akazi kubera ntibari basanzwe bakora. Urumva ayo mashifre yose arahari ari muganagira ndakubwire yuko tumaze gufinansa autour de 4000 je pense que c'est 4119 comme ça ama projet tumaze gufinansa. Ayo ma projet tumaze gufinansa ari mu madomene atandukanye. Hariho ayari muri nuzenye muri transformation agroalimentaire nukuvuga abajya bakora ubufu bakora ubuyi bakora ama biscuit bakora ibiki hariho ayari muri industry bajya bakora amavuta bakora amasabuni
hari ari muri technology abakora amamashini n'abajya bakora imbabura ibyo bita imbabura nyabwonko hariho abari muri agritech abakoresha les méthodes modernes kugira ngo bashobore kwameliora la production agricole donc ziri mu madomene menshi aha ikenda kivuze kugira ngo mbeshuze abama bavuga ngo payeje ngo finansa ngo aborora inkoko ngo n'inkwavu gusa ni bya bindi nyene bijanye na sabotage y'abarundi kubera ko ico batari ko barakora badashaka kucemera ubundi bwo payeje ifinansa ama projet yose kuva ku nkoko gushika no kuri industry kuva ku nkoko gushika no kuri industry muzobibona très prochainement niyo twugurura le centre commercial muri Palais des Arts muzobona yuko ama produits zogurishiriza hajya y'aba jeune sama produits ajanye no gukora no korora inkoko cyangwa inkwavu gusa hari abakora ibirato hari abakora amasandare hari abakora abashona impuzu benshi bari muri izo mpuzu donc abo bajene nibo tumaze gukorana rero igitigiri cy'ama projet yarishije n'ayatarishije ntaco nzi mwaho cyo no babwira gusa nuko kugeza ubu autour de 75% atuka plus de 75% y'ama projet yabaye finance na payeje bariko barakora baracakora au bout de 4 ans imyaka ine nagira ndababwire yuko de façon générale la théorie du développement ivuga yuko 20% y'ama startup ahomba la première année 20%. Non, 80% y'ama startup ahomba bajya batangura bahomba la première année ibice 80 kwijana nuba c'est seulement 20% ziparve na kurengana la deuxième année twe turi kuri 80% zikiriko zirakora zitarahomba definitivement uko murabahiga hariho abahombye bien évidemment hariho bahombye nico kibazo ngira cyenda hariho nabivye amafaranga ego niyo nabivye amafaranga bimeze gute hariho nabivye amafaranga ya payeje hariho abahombye hariho nabivye amafaranga ya payeje mugabo bari muri za 20% ndiko ndavuga umva mwebwe muri 80% yarabaye aba bose barashari ko barakora muri aba 80% hariho manuze tugira ama categorisation tugira hariho izabaye extrêmement réussi nizijya mwabonye twagiye gupresenta kuri mairie sinzi ko mwabonye activité twakoreye kuri mairie de la ville de Bujumbura avec son excellence bajya baraba jeune twafashe aba jeune bafise chiffre d'affaires yo kuva kuri 30 millions gushika kuri 1 milliard bajya agiye ari ama entreprise 78 ari kuri urwo rwego kandi ariko arakora umve afise chiffre d'affaires kuva kuri 30 millions kuduga gushika kuri 1 milliard muri bo batandatu bafise déjà plus de milliards de chiffre d'affaires cyagitigiri nyene cyo bahira kandi bari sous financement du payeje kandi batanguye à zero hakaba rero n'abandi bafise ama chiffre d'affaires ava kuri 50 millions gushika kuri 100 millions bose bari muri ya documentaire no muri ya ntuzenye no muri rapport mushobora gutora no kwirebe biriko ne bagende babirabe vara no kwirebe biriko ne bagende babirabe donc hariho rero n'abari hagati na hagati bagize ibibazo hariho nk'abari barugariwe na ntuze na BBN basubira gukora bariko baravyuka ntibakora neza cyane mugabo bariko barakora kuko l'entrepreneuriat ni uko nyene ukavyuka nyuma mu nyuma ugatora umurongo rero ukagenda mugabo nico gituma nabwira nti autour de 80% y'abajene bari sous financement ya payeje baracyariko barakora muri abo hariho abarishije cyane hariho abarishije hariho n'abariko baragwana n'amachallenge atandukanye je rero nkavuga nti iyi ni element majeur rero mwari muvuze muti mushaka kumbaza ikibazo cy'abayivye cyane ko bahombye cyane gose aba 20% bahombye hari abahombye bitabavuyeko ni nk'abajene b'ingozi ndiko ndavuga ntibyabavuyeko harateye ikiza ico kiza bamwe b'ingurube yaba twebwe au niveau du payeje yaba n'ama ministère sectoriel kiratunanira gutora ibisho urumva ba icyabavuyeko
aba aca tugerageza kuraba ingene turostructura activité yabo kugira turabe ingene amafaranga basubira kuvyuka hanyuma bakaronka ingene bari nico rero twaciye twita gushiraho ico twise les projets connexes les projets connexes ni projet yindi dufinansa kugira ije kuvyura ya yindi yari sanzwe ihari kugira turabe ukuntu vyogenda cyo tunegosia nk'ubu na Izabo kugira Izabo izira duhera tuvvikana tunegosie ukuntu cyo gutora ibibuguru bike bike kugira tuje kugenda kunagura yama projet y'ubworozi iyo ni ka ya mbere ka ya kabiri ariyo ka y'abajene bagize ibibazo imvura iragwa babarimye igwa nabi amatomati amukura byose irabitwara aba nabo nyene cyo tugerageza kugira une restructuration kugira mu bavyura kugira twavyura hariho rero abo usanga yarayariye abo rero abo kimwe rero nyene cyukuri vraiment yarayariye yarayariye ugasanga nk'ubu yafashe aca itangura kwihemba muri ya mafaranga kandi yarazi yuko atakintu cyo kwihemba iyo ni ka ya mbere hari abandi batayejya kujya antakiteri ahubwo bayiba no kuvuga agasubiramo amanuzenye amasignature agasubiramo mu bisanzwe amafaranga ashitse kuri konti ya koperative kugira uyatore nuko hariho umukozi wa payeje ategereza kwemera gusinya ateza gusinya hasinya ko abantu batatu ugasanga wa muntu wa muperezida wa koperative yagiye arigana amasignature y'abandi bantu babiri canke yumvikanye n'umutrezoriye wiwe barasinya baca basubiramwo signature ya wa mukozi wa payeje bagaca bitwara muri banke nawo ntibabe vigila bagaca baha amafaranga izi kategori zibiri izi rero turi kumwe mu butungane nta blague kandi nagira mbonereho nakajyo kubwira umujene wari wese ariko aratwumvira amafaranga yo muri payeje ushatse ufise umugambi ukaba ushaka gukora uraza uyatore uyakoreshe hanyuma yasubize kugira ahabwe abandi niba ufise intention yo kuza kuyatora ngo uce uyakoresha ibyo ushaka cyangwa uce uhunga aho uzoja urafise umuryango durifashe urafise umuryango n'amafaranga y'igihugu si amafaranga y'umuntu kujya ugenda ukajya amafaranga y'umuntu ugaca utemaguza ukagenda utija mu butungane aya n'amafaranga ya leta atorwa n'ushaka gukora ukaba ufise umugambi uvuga uti jewe uyu mugambi ndawufise nshaka amafaranga yo gukoresha hanyuma ugacuraba ugasanga muhira iwanyu abavyeyi n'abagenzi nta mutaye bari bukugurane ingo muri payeje irepresenta leta mvyeyi leta nkozi baguhe ingurane uyikoreshe hanyuma uyigarukane niba buri anime par mauvais esprit ivuga ngo byose ni bya leta no kujya uzogiranira ikibazo ubu hariho bamwe usanga twagiranira ibibazo ugasanga babanje kugenda kumubika quelque part bamaze gufungwa kuri ivyo bintu nyene bya payeje kwera kurya amafaranga ya payeje bien sûr nta blague nta blague kwe cyane gose kuko urumva ntidushobora kuba turi mu gihugu aho umukuru w'igihugu avuga ati jewe nzokora ibishoboka byose kugira ngo urugwaruka rufise rutera imbere rufise umugambi ndaruteza imbere wowe ugacuza ugaca utwara amafaranga yaragenewe abandi aho kuyakoresha icyo wavuze ko uzoyakoresha ugaca uyakoresha ibyabo bikunda ni ikibazo kumbure twese tuca twibaza ati mbega payeje iratanga novuga ingurane buri mwaka bifise budget korerako ibiharuro bigenda bisumbana ati mbega kwisubiza mwebwe mwisubiza gute amafaranga mwebwe agaruka gute bigenda gute mu bisanzwe payeje urumva irafise iyo ntuzenye iyo budget ihabwa budget na leta y'u Burundi ku mwaka hariho budget leta iha payeje hanyuma iyo budget 80% n'amafaranga ajya muri investissement no kuvuga ayaja muri investissement na yaduha abajene kugira bagende gukora imigambi yabo izi 80% rero zitegerezwa kugaruka bavyumva hariho 20% atagaruka kubera ari muri fonctionnement no kuvuga kuriha amatara kuriha amazi kuriha abakozi kuriha ibitoro n'ibiki aya ntaza kugaruka kubera ari muri fonctionnement muga izi 80% ziteza kugaruka
muri uku kugaruka rero payeje nikora cyo kimwe n'amabanki twe turaha umwanya munini abajene kugira ngo baparvene gukora hanyuma basubiza amahera urumva nk'ubu wowe ufise umugambi wo kurima ibigori payeje none yo kwishuza ibigori utaravyimbura bikunda mugabo ufise salari kwa fiyo amafaranga uraho ku munsi muri ico gihe rero payeje ashaka kubwira iki wewe uzosubiza ku munsi cyangwa ku kwezi uzosubiza naya mugabo umuntu afise car wash birumvikana ko umubwira icyo uriha usubiza umunsi ku munsi mugabo umuntu afise iyororero ry'ingurube canke uwundi mugambi usaba gutangura guproduza ntubo gusaba gusubiza amafaranga utaratangura gushira ku isoko ivyo uri sanzwe kuba warakoze rero no kuvuga ko twebwe muri strategie wacu gusubiza turagira icyo muri yo kwita accompagnement coaching kugira ngo abajene basubize progressivement hagiye ko nico twita le délai de grâce iyo délai de grâce ihera ku mezi 6 gushaka ku mwaka muko ni umwanya tukurindira kugira ngo tangure kuriha hanyuma payeje ayo mafaranga iyatanga atanga intereriko iyatanga atanyungiriko nta nyungiriko nta nyungu mwebwe mutanga oya kwa twe turi banki turi banki nizo zigurisha amafaranga twe ntitugurisha amafaranga twe twashizeho n'igihugu sous l'impulsion de son excellence monsieur le président de la république kugira ngo dushobore gufasha abavyeyi babo batagira amafaranga yoshobora kubafasha kugira ngo bashobore kugira imitahe yibanze payeje rero ni nka pépinière twebwe abajene turabaha amafinancement kugira bakure kuri point A abashikana kuri point B aho bashobora rero kugenda gutangura kugiringa n'amabanki kabisa nuko niko dukora kirumvikana cyane kabisa uruko radusigurira neza cyane ni nkamwe kumbure umuntu ubundi nawe nyine yibaza ati mbega mwisunga iki kugira ngo umuntu umuhe ingurane ni giki muraba rero nugeze kuvuga ati mbega be payeje ni abajene gusa twebwe turenze ino myaka ntitwemere muri payeje bimeze gute payeje ni abajene no kuvuga ibintu twisunga hariho ico no kwita ama critères démographiques ama critères ajanye n'abantu dufinansa imigambi y'abantu bitwa abajene nabo ni bande n'umuntu w'u Burundi afite imyaka iri hagati ya 16 na 40 gushika kuri 40 va de 16 ans à 40 kubera ko iyi ntuze iyo intervalle kubera ko kuva 16 umuntu arashaka gukora hanyuma 40 kubera ko dufinansa aba projet menshi harimo n'ama projet y'abajene usanga baje bava hanze bagiye kwiga bagataha tubona yuko c'est important yuko tugera kuri 40 ubundi bwa la definition y'umujene yamugeza kuri 35 mugabo twiwe twaragerageje kuduga kugira dushike kuri 40 ama projet y'umujene ategeza kuba ari umurundi ntategeza kuba aba mu Burundi gusa ategeza kuba ari umurundi afise ubwenegihugu bw'umurundi kuba muri diaspora nabo nyene turafinansa ari amaprojet dufise twahaye financement abantu basanzwe baba hanze hakaba rero na critères zijanye n'amaprojet projet de finance itegeza kuba iri pertinent no kuvuga ifise akabijya twe aka kabijya tukaraba ku niveau zibiri iya mbere ifo ko iyo projet iba ije gutorera inyishu ikibazo abene igihugu basanzwe bafise uko urumva niwazana projet atamuntu n'umwe nk'ubuzanye ugiye hariya mu Kirundi ukazana projet y'ukorora yo guteka ibikogoshi restaurant y'ibikogoshi hariya ruguru nindezo nzabifungura iyo projet ndushaka kuyifinansa kuko nta nyishu itorera n'abakonsomateri bahari urumva umujene teza kubanza kuraba icya kabiri iyo projet itegeza kuba izana akarusho mu bijanye no gufasha igihugu gutera imbere haba mu guha akazi urundi rwaruka canke mu kunganira leta urumva donc wo nico gituma twebwe kugeza ubu ama projet ya commerce ya finance ibintu vya commerce ibintu vya commerce
y'ibintu biva hanze tubifinance. We nk'ubu uvuga uti jewe nshaka ku importa aya ma micro ndayagurisha, twe ntuja gufinance ivyo ntibiri kuko iyo projet yawe nta kazi itanga. Iyo projet yawe aho itanga akazi ni hariya bakora aya ma micro, apana ngaha mu Burundi. Iyo projet yawe ni wayizana ngaha, umuntu wenyine uzoha akazi azoba ari umuntu umwe. Naya mahera mva makungu twari dufise uzo yatora kugira uzagende ku importa igihugu. Mwa nkuvuze uti jewe ndafise projet ndi mu electromechanic canke nize electronique canke ibiki n'ibiki, ndazi ngene bakora ama micro, nshaka gukora ayo ma micro kubera nabonye ko ku isoko mu Burundi basanzwe bayakeneye, aho uraronka financement. Kuko muri ico uraza guha akazi abandi ba jeune bene wanyu bize electronique n'est-ce pas, kugira baze kugufasha gukora yama micro. Nico gituma mbona nk'ujya muhungu akora imbabura nyabwonko nga Gitega bamufinanshije kubera azanye solution. Ijya mbabura yiwe ira réduisa énormément le niveau abarundi bakoresha amakara. Ico ni kimwe n'abandi projet idupermeta kugera ikibazo kijanye na environnement. Environnement nayo ijanye na development y'u Burundi. Hanyuma akorana n'abandi ba jeune basanzwe bafite impano y'ibintu bijanye na electronique. Urumva ko cya kibazo twari dufite twubwo au départ cyo dufite abajene benshi bize batagira akazi, wa mujene naho yotora mu 10 abadufashije kugitorera igisho. Ni critère ya kabiri ya mbere ijanye n'ama projet. Iyo projet iteza kuba iri réalisable et réaliste. Hari ama projet ari pertinent mugabo atari réalisable, atari na réaliste ku rwego rwa payeje. Nk'ubu ari umujene yigeze kuza aratubwira ati je mfise projet yo gukorera mu Burundi kubera ibibazo dufise ama tramway. Akatubwira ati iyo projet isaba financement ya 150 milliards. Twebwe muri payeje dufise budget ya 30 milliards. Iyo projet est-ce qu'il est réaliste? Iyo projet niyo kuzana muri payeje vraiment. Bro, muvuze uti au niveau mondial hariho ikibazo kijanye n'ama moteur y'indege. Kijanye nguma ntangure kuzikora kwa n'ivyo nize. Ukazana projet nk'iyo muri payeje. Est-ce que ni projet iri à la hauteur du payeje? Donc mwene ma projet urumva projet uzana iteza kuba ija muri cadre ya plafond de financement twe dufise. Iyo plafond nayo ni gushika kuri 100 millions. 100 millions. Donc umaze kuja kuri 300-500 millions iyo projet twebwe ntituzakuyiraba kuko uba uri eligible kugenda kurondera muri banki. Urumva? Iyo ni critère. Iyo projet itegeza kuba iri scalable. La scalabilité no kuvuga iki? Nuko niba ufise projet ngaha ukorera ngaha Igitega ikareyisisa Igitega, ifo kwiba projet mba ndi capable yo gukura Igitega nkayitwara mu Rumonge muzindi ntara kujya kwa Brarudi. Ona Brarudi ikundwa hose, ijya rero c'est un bon projet. Mwaho ufise projet ikundwa gusa mu ntara imwe ishobora gukunda mu ntara imwe gusa, umva ni kibazo kabisa. Ibintu zo bifise limite. Ijumva iyo projet bifise limite, ifo ko n'abakongomani bishobotse n'abanyarwanda n'abakenya n'abagwande bose baza gutora ibintu ngaha. Iyo projet rero izo rero nizo turaba kugira turabe yuko hamwe tugira Imana ikareyisisa Igitega ko dushaka no kwitwara Ingozi, ko dushaka no kwitwara mu Ruyigi, ainsi de suite. Aya niyo les principaux critères kubwo dukorerako nizi kuri cyakini navuga. Ifa yuko iyo projet iba irespecta également ibintu bijanye na genre. Nk'ubuzanye projet ukavuga yuko aba associé ari 20 akaba atamukobwa n'umwe arimo, umwana ikibazo umvo ari igitsina kimwe uzobukumiye. Ari igitsina kimwe uri kurakumiye. Ayo ma critère yo turaba. Critère y'ubwoko y'imigambwe iyo ntirimo. Ubwoko n'imigambwe ivyo buraba. Ikindi nibagiye hariho ntuzenye ikibazo kijanye n'intara. Intara ngwe no kuvuga projet irashobora kutaba finance Igitega mugabo rumeme projet ikaba finance mu Ruyigi. Projet irashobora kuba finance, projet turashobora kuyanka Igitega mugabo tukayemera mu Burundi bivanye n'ibiharuro umwe mwaravye. Effectivement abajene benshi ntibabitahura. Je ndashobora kubwira nti nshaka kuzana projet ya boulangerie imikati ukayizana muri ville y'Igitega, waguze ukorera Igitega. Iyi projet nka yanka kubera ko Igitega
hari amaburangeri ashika nko kwijana Sikiharuro kwe. ndavyumva Ehe. mugabo uvuze uti ngo mbanje ikabarore bane ikabarore ni kuri anti uti hariho intuzenye projet y'imikate burangeri cyakuhakorera je ncagenda hari ikabarore aca ndaba eske hariho abantu bashobora gukonsoma iyo mikate eske iyi projet isarindi projet isa nk'iyi yo bihari nayisanzeho ikabarore ndaza kuyemera igitega ndayanga abajene nibaze gutahura igituma projet ishobora kubira ko le domaine est saturé hajya bavuga ko bazokorera kandi iyo le même projet urumva wewe murazinanye n'umujene ya depose wewe urazi ko ya depose projet ijanye na car wash igitega nawe nyene ya depose projet ya car wash mu Cibitoke car wash mu Cibitoke turayemeye car wash igitega turayanze ari bati ntivyumvikana n'amanyanga noza amanyanga nuko wewe aho uvuze uzokorera umugambi hari deja saturé ivyo bintu uvuga uzokorera bisanzwe bihari ikibanza niho wacize ikibanza niho wacize rwanda tu n'as pas fait l'étude de faisabilité kabisa ni kibazo cyakiri wose cyayibaza mbega payeje ukwitanze ingurane irakurikirana uburyo bwayo irakurikirana amafaranga yo yagiye neza cyane nivyo nyene ko muri gacafatanya neza cyane nakubwiye yuko d'abord nk'ubu tuguhaye financement y'imiliyoni 50 ntituziguhera rimwe ubanza gutora peteri miliyoni 10 zijanye no gukora igikorwa kanaka cyane gose wejeje kuyikora urazana rapport na facture turungika abantu kugenda kuraba kuri tele yuko ivyo bintu bavuga vyakozwe dusanze vyarakozwe cyo tuligira deuxième tranche yuko equipa wejeje ku equipa cyo tugurungira la tranche yuko gura matière première nuko niko bigenda kandi chaque fois ateza kuba retrait umuntu wo muri Paris ateza gusinya mvuga bikurikirana kugira ngo verifie yuko iki kintu uri kuravugiye kugura arico ari réel macho hajya nico gituma ubu abajene bamwe batinya kuza muri payeje bango jengo zishaka byo muri payeje umuca mukurikirana ingene umuntu akoresha amafaranga tutegereza gukurikirana ariho nabagize ati yego ufise imigambi utaja gutera idelivery ngo yego byo muri payeje birebire ni ikintu byo banka navyo avuga nti OK c'est très bien icyo dukora kuko payeje utaje gutora amafaranga muri payeje urashaka kubeneficia de l'encadrement nta kibazo kuko l'action du payeje est multiforme ego kabisa numumenga tsiko tugera ku musozo kumurejewe no bakeze novuga ku biharuro novuga twashikirizwe na nyene cyubahiro ku munsi mukuru w'abakozi aho yatubariye ati ko hari imigambi igera ku 3899 hamwe n'ubuzi bugera ku 16846 bwabonetse umva igiharuro cyiza cyane kabisa felicitation murakoze cyane ni umuntu yaciye ati mbega kugira ngo mugere kuri ibi byiza bingana gutya aho n'umukuru w'igihugu abita ngo murabahizi muri abantu mvuga muri fierté du Burundi mwabikoze gute vyagenze gute novuga strategie mwamukoresha iyo bari yahe kugira dushike kuri ibi deja hariho ikintu kijanye na sacrifice sacrifice ndiko ndavuga nuko burya abantu benshi ngira ntibaparve na kumezura l'impact ya honneur baba baronse iyo umukuru w'igihugu abahaye opportunité yo kumurepresenta muri domaine itandukanye abantu benshi ntibaparve na kumenya iyo nuzeye c'est un grand honneur jewe numva nk'umuntu n'umuvyeyi ndumva nezerewe cyane abana biwanje bariko baravuga bati papa umukuru w'igihugu yamushimiye kubera ko wagize c'est comme ça qu'on crée des modèles ko umukuru w'igihugu akonfia jewe nabajya batatu dukorana la direction y'umugambi uhambaye muri dispositif ya politique yiwe akabiduha ati mufashe kubikora neza c'est un grand honneur pour nous kandi c'est une fierté kuri twebwe d'abord ubwacu bisigura rero yuko hariho ikintu kijanye no kumva iyo niveau historique no kumva iyo responsabilité historique we uburonse hanyuma ukayikora en conséquence aho nagira mvuge ça c'est sur le plan vraiment purement philosophique ukuntu jewe nahura la mission nyene cyo yaduhaye n'ukuntu numva le poids iri kunuze ku bitugu kugira ngo ico kintu kigende neza haba hasigaye rero
de façon opérationnelle ukuntu bigenda. Donc du point de vue opérationnel kugira tubishikeko bihera d'abord kuri recrutement. Kuri recrutement ngaha muri payeje ikizira n'ikintu cyo kuvuga ngo kanaka ngo mumpera akazi mugire gute, no nibikundi muri payeje ivyo ntabi oya ntibikunda kwera ngo munaka mumpera uradepoza abakozi bari ngaha bose jewe narabakoresheje entretien tu na mukozi ari ngaha muri payeje ntakoresheje entretien kiretse bajya batatu turi kumwe kuri deka abandi bose narabakoresheje ibibazo. Donc jewe mbanzi ico mwose ashoboye mwose ico nshaka kuri umwe wese. Ikintu kijanye na diplome twebwe ngaha on essaie de yo kucibagira la compétence ni ikenewe. Hariho un diplome minimum dusaba mugabo si diplome iza kugutuma uba retenu ngaha nivyo uri capable gukora. Hanyuma ngaha abakozi bose bafise ese y'amezi 6 omo 6 mois weje gusinya contrat amezi 6 uri korakora ese mbere yuko uba titularize umenye uko uronka contrat en bonne due forme 6 mois bikoze nabi hanyuma aba jeune nibo bakora cyane nga muri payeje muri 2022 tugira recrutement 96% y'abakora muri payeje bari bafite moins de 30 ans. Moins de 30 ans 2021 mugitangura tugitangura ubu baramaze barakoze kwizimyaka mugabo bari bafite moins de 30 96%. Nta numwe yari muri ya limite y'aba jeune y'abantu kugira ntuzeye imwe ya 40 ans ça c'était fondamental. Byari bikwiye kugira ngo aba bantu rero bari très dynamique bari très mobile bifasha rero yuko aba bantu ubasiguriye ukabasigurira ko ivyo bariko barakora ils sont en train de jouer leur avenir hamwe na avenir y'abazo bakwirikira barabitahura. Abenshi nkuko nababwiye urumva je narabakoresheje ibibazo bose ndazi ivyo twavuganye igihe cy'ibibazo bategerezwa kubikwirikirana kandi nanje ntegereza gukwirikirana ivyo navuze. Hanyuma rero hariho ikintu kijanye na recrutement hagacaba ikintu kijanye na management du personnel. Urumva l'humain umuntu aragoye. Nibaza ko mwabonye resama nyine cyo bariko aravuga ati abantu benshi baba barindiriye intumbero no ngaha muri payeje aye moment donné harashatse kuba ibintu mwe n'ivyo abantu barindira intumbero bijanye nuko abantu barindira intumbero. Jewe ndi umusociologue sindi umuveterinaire nta ntumbero donc nava mpa umuveterinaire kubera ko ivyo akora je ntavyo nzi nkabikora. Nico gituma jewe kuri management ngaha na préféré kwa appliquer ico twita le management horizontal. En fait, il y a deux types de management. Il y a le management vertical na management horizontal. Management vertical, umuchef ari hariya hejuru. Arafata itegeko akajyandika ku rukaratasi agace ryafisha ajya kuri tableau. Bose bakarisoma bagaca bagenda kwa appliquer. Urumva ingorane hari nuko abakozi kenshi ntibigera bamenya ivyo bintu vyaje biva. Siho bari imbere igihe bitorerwa inyishu. Igihe bipangwa igihe bira gute siho bari. Kenshi rero birabagora ivyo bintu kubikurikiza. Kandi kenshi wa mushefu nawe nta relation abafitaniye na babakozi. Babakozi wa agomba babona kumengo ni ari hariya hejuru. Twebwe jewe navuze ko mushiraho le management horizontal. Management horizontal siguriki je ndi umushefu hagati y'abandi bashefu. Wowe umvura umushefu hagati y'abandi bashefu umva nta mushefu kuvuga uyafise kamera ni umushefu muri domaine yiwe. Wowe uri kurambaza ibibazo uri umushefu muri domaine yawe. Wowe ni uzi ivyo ufata ni uzi iyo ako kazi kawe ni ugapanga ukavuga uti niyo byagupfana ama image ni yazani mabi unza kuvuga ngo intumbero ntiyari imeze uko kuko ni uri chef wa image. Jewe rero ndi umushefu muri abo bandi wana horizontal no kuvuga ni umurongo twese turi ngako murongo kuva hariya ku muntu uze kuva ku muplanto kuva ku muplanto gushika kuri coordinateur twese turi gute kabisa. Iyo management horizontal rero iza gutuma wa mushefu ataba igitutu
ku kazi k'abandi ifa ko wari wese yumva ko afite responsabilité yuko domaine yiwe ategerezwa kuyikora uko ateza kuyikora neza. Jewe aho ndi ndaraba gusa yuko ikiriho kiragenda neza, hari wo mbonye ariko agenda gutya nkamukebura uriya gutya za effort zose rero zaba abantu bose ari aba chef muri domaine zabo zigatanga le resultat mwabonye. Naho twashoboye gushika kuri ico kintu kuri ibyo biharuro byiza. Jewe abakozi aha barabizi, nta numwe adodora ngaha canke ngaha kugira nta numwe asaba audience yaba umukozi canke n'umujene wari wese, nta audience usaba ngaha. Ushitse ngaho uvuga uti kubona coordinateur ni direct kabisa. Ivyo nivyo genda kwandika nuzenye kwandika message unashaka usanga no ntibikunda. Uje ngaha urashika ukinjira ariho mfise ibikorwa ndiko ndakora nabwira nti banze urindire gatoyi atabikorwa bihari naho urinjira canke ivyo bikorwa nariko ndakora shaka kubiramboya ngenduko cyane go. Nivyo vyatumye mushika kuri ivyo bintu nyiricyo yashoye kuvuga ujya munsi. Ego bakubarira ati rero akaryoshe bigahora mitama, ariko areka ndikabazo kanyuma nari nagiye ntiguye nza kuvuga ati nza kubaza novuga munyakubawa wacu ni kibazo kumbere canke ni cy'umukuru gigize kuba ashikiriza muri payeje ababarira ati ko mwogira projet yo kuraba mugakura abana bamwe barabara nayo nyene sinzi ko kijya cyumvira ko mwacakire ko tuzi neza yuko hari ababigerageje navyo nyene biranka byagenze gute mbega ujya mugambi wowe? Ujya mugambi wo gukura abana mu ibarabara n'ubuti ko turawukora. Nico gituma nababwiye nti ubu kuri imyaka 5 ikurikira payeje izokora ku kintu kijanye no ku developer machine de valeur. Bajya abana bo mu ibarabara rero bazoba bakaze muri ayo machine notamment kuri vers la fin bajya mu unité de transformation kugira ngo bashobore gukorerayo. Hariho n'indi projet dufise yoyo ari nani ninya izo kwankadra kujya gwaruka kubera ni 2000 ivyo nta kibazo ico ijya project turiko turayikorera kubu kubera ko nkuko mwavyumvise nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanze ijya instruction igihe twari muri mairie. Ubu rero turiko turelabora ama projet ashoboka kugira ngo iki kintu kijanye n'abantu mu ibarabara mu minsi iri imbere dushobore kugitorera inyishu. Nkaboneraho daye n'akaryo kugushimira umukuru w'igihugu n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri iyi ntuzenye kuri iyi engagement afise yo gushigikira ugwaruka rwose atavangura ririmo. Nibaza ko kuva Uburundi buriho, kuva Uburundi bubaho, abakuru b'igihugu bose bacanacanye ko mu Burundi bagumye barokonesa yuko abajene aribo Burundi bwejo bose kuva abakuru b'ibihugu bose abagihugu bose baciye nta numwe murashaka kugenda muri histoire nta numwe uyu yigeze ashira mu ngiro ibi yavuga nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu dufise no munsi nta numwe. Ico ni kimwe. Icya kabiri nuko muri uku kubahimiriza kuvuga yuko kubaha intege wowe ntari muri logique ngo ni Burundi bwejo. Oya, ni Burundi bw'uno munsi kwanza muri pratique, ni Burundi bw'uno munsi kwanza bukaba n'ubwejo. Iki nibaza ko umujenore wese yokimushimirira. Hanyuma icanyuma kijanye niki nuko gufasha urugwaruka kugira ngo guhangira akazi ruhe n'akazi none rwaruka. Burya nta kintu kiriho kimotiva nk'ubwizigirwa. Urabona ko umukuru w'igihugu yizigira abajene nta nguvu bafise, amafaranga bafise, bafise ubwoba, bafise ubwenge, bafise n'inguvu physique, mugabo materiellement bari faible. Uburyo mugabo akabagira confiance. Birambabaza iyo mbonye abajene benshi bizewe n'umukuru w'igihugu mugabo batumva akakamo ngo birabore imigambi. Nagira ndakubwire wowe uri kuraraba ufise umugambi ukareka kuwuzana uno munsi, urashobora kuba uri kurarata l'unique opportunité de ta vie. Ibi vyashitse mu Burundi
ntivyari bwigere bishika nibaza ko no mu bindi bihugu ntibishika urashobora kwimagina yuko bizokwamaho mugabo hari igihe bitokwamaho nyaragasa ahubwo uzane umugambi wawe platform yo kudepoza kwa madosiye iruguruye genda uyitore ugire umugambi wawe uwudepoze hanyuma wigwe naho umugambi wawe utoba rutemi menya yuko payeje atari yo structure yonyene ifinance ma projet uzoshobora no kuronka n'uwundi muntu awo finance mugabo reka kubaho udafise un projet reka kubaho udafise projet kora ibishoka byose iyo projet umuyiryamana on ne sait jamais yego nivyo nashaka kuvuga ego murakoze cyane kumbure ndabashimire kaje mwaduhaye bizere yuko nitwifuza kandi gukora ikindi kiganiro tuzobabaza nizere ko tuzohabwa umwanya mwakoze cyane kuza ngaha kuri payeje kugira dukorane kino kiganiro hanyuma igihe cyari cyose muzoba mufise ikibazo kijanye n'ingene ibikorwa biriko biragenda ngaha muri payeje nta kibazo muzotujya kara bishobotse tuzoza kuri radio Irebe FM hanyuma bidashobotse naho namwe muduge ngaha aha ni muhira ineta majoro y'abajene murakoze cyane ego ni kumbe ni nk'igisabo ni mwagira ico mutwifuza kuko mbure nko gufata nk'ibi twavugiye hano nk'undi nk'abajene bamaze gukora ibigambi myiza mushaka yuko tuvyerekana kumbonesha kure yacu ndaho nyine ndibaza ko muzodukora ko nta kibazo ego yes ndabashimira namwe mwese mukuru nadukurikirana nuvuga kuri Irebe Media Irebe FM nukuri mwagize neza cyane hama ndababari ati ntimucike intege mubandanye mukora muri payeje birashoboka na nyine icubahiro yararivumereye nuvuga ku munsi mukuru w'abakozi avuga ati uro munsi murabonye yuko abakozi ba payeje ndabashimiye nawe gwere nimba mugomba ivyiza nk'ibi nimukore zoronka kandi numva yuko n'imodoka barazibebe cyane Félicitations sana murakoze cyane ego